Shalom shalom tuti bakunda musanzwe mudukurikirana ku rubuga rwa Hardworker News, Hardworker for Real ni wawundi nyene Rede Hardworker. Turashaka turabire hamwe new look ya MetaMask, twongere turabe uburyo tuza guhindura aba validateur kuko hariho umu validateur yabaye inactive, validateur 12, validateur 12, bisaba tuvyigireko kugira ngo ntituze turahomba ubutunzi bwacu. Mbo musanzwe mubona yuko MetaMask yarahindutse tufatiye kuri look ifise for now. Uyu mwanya wallet iri hano, browser ariyo navigateur iri hano, ariko ubwa mbere twaca hano hejuru kugira ngo tubitore. Batarakora update rero mukore update tujane n'umwanya. Tugiye rero guhinda umu validateur nta kindi dukora, duca ngaha kuri browser, abaho basanzwe baca hariya batarahindura niho baza guca. Hama tumaze gushika igikurikira n'igiki, mu gihe usanzwe ufise ibindi bintu wari wakoze biri afishe hano hejuru, ucuza ugafyonda hano hari agatableau, ufyonze aha hari agatableau kaza kukugura nouvelle onglet new tab mu rurimi rw'icongereza, hama ugaca ufyonda hano hari hasi hari guteranya, new tab congereza, nouvelle onglet mu gifaransa. Nuko rero nta kindi gikurikiraho, ivyo iyo bibaye ni kuza hano ugatayipingako, hama ugaheza ukandika ya linki ya validator cyangwa se ya staking. Murabona ko ni stake.corda.org. Iyo uhejeje kuyinjiza uca ufyonda hano munsi hari buto entre yo muri clavier, kubakoresha machine muca muvyumva vuba, nuko ukarindira bikiyugurura. Iyo vyiyuguruye rero utarusanze ubimenyereye bigenda gute? Urabona ko hano hejuru hari afishe ama validator, ucuza gufyonda aha hari udukwego dutatu, s'il vous plaît. Hano hejuru iburyo udukwego dutatu urafyonda, waheza iyo linki itari connecte na wallet yawe, uca usanga hariho ijambo ryanditseko ngo connect, ugaca umanuka munsi ugaca uduza gato ugaca uza kuyiconfirm. Ariko iwanje iri connecte, nca mfyonda kuri my staking. Iyo ngiye kuraba ivyo mpindura nafyonda staking, nta kindi gikurikira atari kurindira ikanyafishiriza ubutunzi bwanje. Murabona ko mfise total deposit, ubutunzi bwanje murabona hano, nababwiye nti umwanya wose urufaranga ndarukozeko nigurirako. Nibaze yuko video nakoze ubwa mbere atari uku bwari bungana, ariko ngenda nongeza kubera yuko ndazi ibanga rinyegeje inyuma yayo mu gihe kiri imbere. Urabona ko batangiye bugura ama website, bagira partnership n'ama wallet atandukanye nka OKX, nko kuri Mex Exchange, ngo tugende gukoreramwo staking. Mwibuke ko ziri centralize ariko MetaMask wallet iri decentralize. Urumva rero mu bigaragara no kuronka ivyo gustakinga kizoba kigoye mu gihe kiri imbere. Guys, muvyitwararike cane ku muntu wese azi yuko afise amakoa yiwe akore staking. Na stakinze ku ma validator angahe? Na stakinze ku ma validator 6. Yakanyungu ni gato, ariko ndabona yuko mu misi nk'umunani ndashobora kuba ndayifashe koa imwe. Icabiteye niki? Kuko mu misi indwi imwe naba ndayifashe. Murabe rero munsi, udugije ku ma validator nari nsanzwe na stakinzeko, hariho validator imwe iri inactive, nayishizeko amakoa 15. Akanyungu kariyo, sinzi ko mwese mubibona uburyo vyiyandika, sorry, akanyungu kariko, ariko validator yanje iri inactive. Bica bigenda gute rero kugira ngo iyi validator nshobore kuba nohindura ivy'ubutunzi? Nta kindi nca nkora, nca nza guclaiminga first. Bwa mbere mbanza kuza guclaiminga
iyo nyungu kuko uhinduye validator utaklayiminze ya nyungu yawe ica itakara. Mpejeje guklayiminga ya nyungu nca ngenda kuzikora undelegate, banze ndabereke hano ucuza ukayikonfirminga. Ariko hari abantu bagira ngaho ivano udutelefone dufise bikanka, bakashikira aha bica bisaba ngo ukoremwo ukore ngaha, ukore aho hama ugirise uduza gaca upyonda kuri confirm. Akanyungu rero gaca gatakara iyo uhinduye umuvalidator canke ugakorerako izindi delegate, akanyungu kawe utari bwagatore kaba kagiye. Niyo mpamvu bisaba kubanza gutora akanyungu ka mbere. Murabona yuko transaction ibaye confirmed, irabaye succeed. Ivyo rero birahera, urabona ko ntabwo baca babikwereka hano, ushatse ko uca ubibona yuko vyakunze uca upyonda hano hejuru kuri kwa validator, hama ugaca wongera ugafyonda hano kuri my stacking. Wagera kuri my stacking nta kindi gikurikira, uca usanga rya jambo claim ryagiye, ugaca usanga na ya nyungu ntayihari. Ubu rero dusigaye kuza kuraba ya validator twakoreyeko delegate munsi, urabona ko amavalidator amaze kumaramaza n'abiri, nanje ariko ndi maso, kandi urabona ko APR ica iduga. Mu gihe udafise rero umuntu abisobanukiwe ngo abe yabigusiguriye, iyi APR twatanguye ari APR, uyu munsi bayita ngo ni reward rate, ica iboneka nk'aho ari nini, benshi agaca baza guta ku butunzi bwabo. Amantuze amakuba yanje kenze rero ndipfuza kuyahindura ariko ntarinze gukora undelegate yo kuyazana muri wallet, kuko biguma bitwara amafrais de transaction, gukurayo gusubizayo mba ndiko ndahomba. Hinge ndabe muri amavalidator yifise APR nini cangwe se reward rate nini, hinge rero turabe. Bwa mbere yari APR vyakarikira ku mwaka, ariko uyu munsi ni reward rate kuko nabonye bihindagurika umunsi ku munsi. Urabona ko banditse ngo reward rate, ariko ubwa mbere yari APR niko twakibona. Abantu benshi bagaca baguma babaza ngo none ngo ni pourcentage, ngo yurya munsi ngo musinyane amasezerano n'umuvalidator canke ngo n'uwo munsi mugezeko. Iyo rero iguma ikoroka iduga, urumva ni y'uwo munsi niho guma uharura ngo ni iy'umwaka, ahubwo umunsi aho bigeze niho dufatira. Nuko rero aha nca nironderera uyu wo hejuru, ngira ndayamuhundeko, nca nkwega nsubira ibubamfu, hama nkaca nza kumuraba validator ndamuraba umuvalidator atanga ka APR kanini, ni validator 6. Je nashize ku madao validator ya core dao kubera yuko nize ku nyungu batanga, nongera niga kuri pourcentage bakata, nca mvuga ati reka nishire kuri bariya. Nuko ko maze kumuronka rero nca ngira retour, buto retour, hama ngende kuraba rero amavalidator yamaramaje munsi kugira ngo amasezerano twari twagiranye ndayamwake. Canza rero hano ndakwega nkagenda iburyo, aha hari ijambo ngo undelegate, sinzi ko muribona. Iri jambo undelegate rero sinza kuyagira undelegate aza muri wallet, ahubwo nca nkoresha kuri transfer. Aha transfer mwabonye ko ahantu nza gutransfera nahisemwo umuvalidator wa 6, maze gufyonda kuri transfer nca nza ngaha hari select. Ahari urabona ko iyo ndayakuye ku muaja avuyeko no ku muaja agiyeko, nca selectinga mpyonda hano nshize akamenyetso, namara kuhafyonda bagaca banyereka abavalidator batandukanye. Abavalidator batandukanye, nca mpitamwo umuvalidator nifuza. Je nari nitoye umuvalidator wa 6. Wa 6 mwese muramubona hano, ndaheza nkamufyondako. Maze kumufyondako ntibanyereka izina ry'umuvalidator, ahubwo banyereka consensus address yiwe nza kurungikako kuwo muvalidator. Ndaheza nkaca mpyonda kuri transfer, iyo consensus address niyi. Nuko nca mpyonda kuri transfer,
maze gufyonda kuri transfert nca ndindira confirmation. Nababwiye yuko ari abantu bafise telefone nto usanga hano bitafisha co kimwe, uca ufyonda aha, hama wamara kuhafyonda ukaduza bukebuke ugaca uza kuyikonfirima hano munsi. Nuko ndaheza nkaca nkonfirima. Umaze gukonfirima rero nta kindi kiba gisigaye aba ari kuza kuraba yuko ivyo wifuje vyakoretse, bwa butunzi bwawe bwamaze kuvayo. Reka turindire turabe. Sawa, transaction ziriko zigenda, igikorwa kigenze neza cane. Inyuma y'ivyo rero kugira ngo habeho mise à jour y'ino page yacu, ndashobora gufyonda aha hari utuburungu dutatu, hama nkaca ngira handitse ngo reload. Imaze kuhafyonda ica yongera ya page ikazunguruka. Mu gifaransa rero murabona yuko hano hejuru vyaciye bihinduka abavalidator, hasigaye abavalidator batanu, nari mfise abavalidator batandatu. Abakoresha igifaransa maza kukaraba karya kantu ijambo rihanditse. Hama kuri aba bavalidator batandatu plutôt batanu, nibaza yuko ubu tugiye kuyaga ryiza maze guhinda umuvalidator wanje. Kuko murabona hano hejuru aciye agira nyinshi kuruta abandi wa kabiri, ariko mwibuke umaze kumuhindura amasezerano ayongera gufata amasaha 48 akenshi, ko twagiye tubigerageza kenshi, kandi ukoze uhinda umuvalidator utaklaminze inyungu ibitakaye. Genda rero mugikosore muze muracunga, twese dusabwa kuba tubizi, nta kuza turaza inbox ngo ridang ngo vyagenze uku nuku, kubera yuko ntituzohorana. Umuntu atagira rero umwete wo kugira ngo avyige amenye ingene abikoresha, mu gihe kiri imbere bizomugora, mu gihe tutazoba tukiri kumwe, mu gihe tutazoba tugikominika. Kandi musabwa kubimenya kubera yuko communication irashobora kuba itavuye kugira nuko ngo twabuze, ikava ku bikorwa vyinshi dufise, ikava ku gutakaza contact n'ibindi. Nuko rero nshuti bakundwa, mukomeze kuvyitwararika, mumenye ngo la malchance provient de la négligence. Hardworker nkuko musanzwe mudukurikirana, mwibuke gukora subscribe, mwongere muhereze linki na bagenzi banyu, mubereke YouTube ihari kubw'urukundo atari kubw'inyungu, hama baze bayigireko igire ico ibamariye. Twese tuzofatane mu mugongo mw'iterambere ry'imiryango yacu, mw'iterambere ry'igihugu cacu. Ndabakunda cane. Bella ciao.